Abashikiranganji buba bagiye mu nama nshingamateka kandi bakiri mu mabanga yabo nuko nibaza ko habaye gusamara kuko ibizwa shingiro ry'u2018 cyane cyane kuvyerekeye ingingo y'157 gushika ku 162 rirerekana ingene ayo mabanga abiri atabangikanywa cyane cyane ko abashikiranganji baba bari mu byo twokwita les fonctions exécutives kuvuga gushira mu ngiro bikorwa vya leta hanyuma abashinga amateka nako bafise mandat legislatif enzura ibikorwa vya leta. Urumva rero ntiwogira kwishira mu ngiro ngo ongere ngo ubigenzure, nibaza ko habaye gusamara ko kumbure biza guhagarara muri no misi na cyane bakava mu nama nshinga amateka canke bakabashikiranganje koko mugabo ntashobora gufatanya amabanga abiri. Iyo violation murumva ko yabaye ifatiye no kuri ayo article nako ndavuga nuko hacabaho uguhungabana kw'inzego vyitwiye kwita déséquilibre institutionnel et crise de légitimité kuko ayo mabanga abiri bazi yuko abashikiranganje aribo bashibikorwa vya leta mu ngiro abandi bakabakonora. Urumva rero hamaze kuko bikora bimwe hacaba bimwe twokwita crise ya confiance kuko babona bati ibintu vyakozwe ntibisubira kugenzurwa. Nibaze rero ko ico kintu giza gukosorwa vuba bwango kuko ntivyabigire binaboneka kenshi. Nibaza yuko nkuko neko ndabivuga habaye ugusamara ntashobora gukora ku mugarago kandi hariho confusion de responsabilité ni risque de jurisprudence dangereuse. Hashobora kubimenyera abantu hakazogera igihe bagashobora kuba bashinga amateka abandi bakaba abashikiranganje ugasanga biteye muri kazoza ingorane inkurikizimbi ugasanga rero leta igiye itagira inguvu zazikwiye. Rero ico novuga cihuta nuko nimba bitarakogwa cour constitutionnelle yo kwiprononsa vuba na cyane ni commission électorale nationale indépendante la CENI kugira ivyo bintu bije mu ngiro.